Abana bagera ku 188 batowe mu makartie 58 amazone atandatu agize komine Ntahangwa nibo bahuriye hamwe mu matora y'abana ku rwego rwa komine kuri zone Kamenge kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2026 Kigarama umwaka wa 2024 ku bwa Gisubizo Lena na Nduwimana Kelly baje imbere muri aya matora ku rwego rwa komine Ntahangwa ngo mu byo bagiye gushira imbere ngo bazosaba indongozi ko abana bari mwibarabara ko bohakugwa bagashigwa hamwe abandi bagasubizwa mu miryango yabo. Abana nabo biga mu mashure basaba ko nabo boza barafungurirwa ku mashure yabo nkuko mu zindi ntara vyifashe. Nitwa Gisubizo Lena Keza nkabamba mu Carama natowe muri zone Kinama. Numva ndyohewe cyane kandi ndashimiye abantu babantoye ndabemereye yuko ibyo niyemeje nzobikora kandi nzobafasha bafite ikibazo nk'umwana atabayeho neza ntagire ikibazo nzobandahari nzomufasha. Nitwa Nduwimana Kelly navuye zone Kamenge Mirangode natowe mu bandi bana. Cyambere na mbere shima uwazanye igikorwa cy'abana ndamushima cyane nabafise umunezero cyane ko natowe mu bandi bana ko abandi twari benshi ariko natowe ndwa kabindi umuhungu izose bansavye Imana ibishikanye ko nzobakorera abandi bahungu. Utwibutsa imwe mu migambi wewe wari washize imbere kugira ngo ushobore gutogwa ndetse mbere bashobore no guhonda amajwi baguhaye. Ngiye guharanira agateka k'abana. Abana barafise le droit d'avoir une identité. Rero identité y'umwana ategezwa kugira izina. Sivyo ategezwa gusaba. Turabizi neza ko umwana ategezwa kugira izina. Hama umwana ategezwa kwa muryango. Naho yoba atandukanye n'abavyeyi biwe abayeho ahandi hantu mundi muryango umwana ategezwa kugira communication avec ses parents. Iyindi akandi gateka k'umwana l'enfant doit étudier une éducation. Umwana nta mwana dushaka yuko ajya kwiga muri Sauver l'Homme hari amashure ngaha amenshi bimutse abana kugiturira ikiniki oya ifo guharanira agateka k'umwana mureke yimuke amanota yose afise umwana ategezwa kwimuka neza. Ako ni gateka gakomeye tegezwa guharanira mu bana kugira ngo dushike kuri ya projet y'umukuru igihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere 2060. Hama ikindi naco ndipfuza cyane guharanira agateka k'abana ko kuja ma cooperative. Dutegerezwa kuja ma cooperative pour s'unir. Tutinishije hamwe nta kuntu twotera imbere tudafatanye mu nda atagufatana mu nda nta rukundo. Ni handi abana banenana abana ngo nta mu albino ntaki. Cyambere na mbere zose ikibazo cy'abana bagenda mu barabara kizohagarikwa. Abana mu barabara bazobakubakira ikigo cy'abana muri ville ugasanga muri ville ari abana batishoboye abamayibobo batagiro aho bataha ugasanga batamu barabara kandi bafise abavyeyi twashaka leta ibifashemo naho nanje banowe no bavugira kwa leta ko boba kura mu barabara bakabasubira mu bavyeyi kubera benshi baba bavuye mu bavyeyi kubera iki kubera ubuzima babayemo ko ubuzima bw'uragoye. Narazari aruguru zose barafungura ku ishuri ariko ngamu Bujumbura dufungura kandi dukenye cyane hariya nabarimi benshi baba barimi kandi umutunzi ngaho wa mbere mu Burundi n'umurimi kandi hariya bakaba ifungwa kandi bazifise ama twege bakatumi ingya kandi tazifise nga mu Bujumbura na mwana n'ikinono twese turabana igikorwa cyaguruse ibintu bizohinduka mu bana n'abajya abana barengana badafise abavyeyi ifuvye ugasanga bakwa mukase agafatwa nabi cyane bijya bizohagarikwa. Umushikiranganje yakoze ibi Imana muhezagire kuko twari nanje mba kumupapa kwa mukase afata nabi ariko Imana ni kuvuga ni Imana yamufashije ko yotugira interview no kudutora tugabana tugira ijambo yatugire neza kubeta baja abana turahotegwa kugenda mu barabara so kuvuga ko ni mayibo ubuzima tubayemo nanje nari kidoma nakubera ubuzima nari mbayo ku bavyeyi ariko arigiye umushiramo ya BSB iradukura mu barabara ariko leta ntiyadufashe ku mugogo ugasanga umwana mutonya ari muri gereza muri CRS ari hose agafunga ari umwana mutonya kandi ingwara zikabanyishe mu bana bakabafunga baraba minere icyo turabirahagarikwa vrema
twaravuye mu barabara natwe turafite ijambo tubahanura tukabasubiza iwabo n'abana bagenzi bacu na mwana n'ikintu nanje ndi umwana ndabo. Uno munsi ushizwe imbere nk'ugiye guserukira ugo gwaruka, mbega ubutumwa bagenzawe ubahaye n'ubuhe na cyane cyane mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose ingene bakwiye kwitwara? Abana ukuntu bagiye kwitwara, ikintu ca mbere ni ugukunda igihugu cabo. Bana bamwe ntibakunda igihugu cabo, tutegerezwa gukunda uko kimeze kose, cyakena cyagira iki ugikunde kuko niwe Burundi bwejo utegerezwa giteza imbere. Umwana ikindi kintu no mubwira yokora akiga, nivyo bizoteza imbere we n'umuryango wiwe n'igihugu cacu. Ikindi kintu ni ugukora isuku mu gihugu cacu kugira ngo dushike kuri yanshingiro y'umukuru w'igihugu agikorera isuku nk'uko bisanzwe bivuga amakuru. Icimpaye Gabriel yari yaserukiye igisagara ca Bujumbura aho muri ayo matora yo muri komine Ntahangwa, ngo ayo matora yagenze neza muri rusangi muri yo komine ya Ntahangwa. Ibintu vyagenze neza, atanduru zarimo, ata umudurumbanyo warurimo. Ncamake tubiravye amatora yagenze neza. Inyuma y'aya matora ku batowe hagiye gukurikira iki? Inyuma y'aya matora urabona ko aha dukoze amatora yo ku rwego rw'ikomine. Rero hazoba hasigaye amatora yo ku rwego rw'intara. Aba bana rero batowe ngaha ku munsi w'ejo tuzohurira mu mugwa mukuru w'intara kugira ngo bashobore kuja hamwe n'abandi bo mu yandi makomine yo mu gisagara ca Bujumbura, hanyuma bazoheza bitoreremwo muri bo abandi bana babiri, umuhungu n'umukobwa bazoheza bagaserukira abo bana ku rwego rwa meri. Nagomba nkeze leta yacu y'u Burundi kuko aya mahuriro usanzwe nari mu bihugu byose bigize kano karere. Rero twavuga ko turi imbere cyane bivanye n'umwete n'ubwira leta yacu mvyeyi kandi inkozi isanzwe ufise. Twaba dufise iri huriro rero, ubusanzwe iri huriro rifasha abandi bana kumenya ibijanye n'amateka yabo, hanyuma kandi iri huriro rifasha abandi bana kugira ico bashikirije mu gihe bafise akababakiye, nk'uko vyanditse mu masezerano mpuzamakungu ajeje gukingira agateka k'abana, yuko abana bategerezwa kuronka ijambo ahantu hatari hakeyi. Ni kuvuga rero yuko guhera ku makartier gushika ku komine urumva ko abana bafise ijambo bashobora gushikiriza ivyumviro vyabo, hanyuma kandi bigakorerwa ko kugira ngo ineza y'umwana ibandanye itera imbere nk'uko isanzwe itera imbere muri kino gihugu cacu. Hanyuma aba bana bareza bakamenya ibintu bitari bike, barigishwa bijanye n'amategeko yabo n'amateka n'ingeso nziza, bagaheza bagafasha n'abandi bana babatoye kumenya ivyo no kumenya na cyane cyane aho bashobora kwitura mu gihe umwana runaka agize nk'ikibazo runaka, ashobora kuba hohotewe n'umuntu canke agize izindi ngorane. Aba bana rero babaserukira kubera yuko bazoca baronswa ivyigwa, bazoba bazi aho umuntu ashobora guca tumbera, hanyuma gutyo rero abana bose bari mu gisagara ca Bujumbura mbere no mu gihugu cose bashobore kumenyesha ari ikintu kiza bafise cyo kibabakiye biciye muri uno rwego nyene rwabo rw'abana. Muri ayo matora ku rwego rw'abana muri komine Ntahangwa hatowe abana bagera kuri 6, aho hazoca hatorwa ubundi mwana umwe azoba avuye nko muri Banyamwema, abagendana ubumuga canke wo mu bwoko bw'abatwa, kugira ngo ashobore gukwiza igitigiri c'abana 7 basabwa kugira ngo baserukire abandi muri yo komine ya Ntahangwa. Bikaba bitekanije ko mu gisagara ca Bujumbura amatora ku rwego rw'intara azobera muri Hotel de Ville kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 27 Kigarama mwaka wa 2024.